ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanye gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu ndetse no kuri megahertz 105 n'ibice bine no ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook na YouTube ndetse no kuri internet wezitatu akaburungu Kazoza FM akaburungu.com. Uno mwanya rero ni mwanya mukunda gukurikirana ikiganiro kuziko mugikurikirana imisi yose kuva kuwa mbere gushika ku Imana kuva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri. Muga nkuko nama nayo babwiye ku misi ya mbere, ku misi ya gatanu no ku misi ya gatandatu tuko turarata turi muri wa mugambi ndatira nanje. Mbe turatiki. Turata ibikorwa mvabwenge, ibikorwa n'abarundi bamwe bita ba artiste tudasanzwe tumenyereye. Bure nkuko mubibona turi muri studio za Kazoza FM twaduze turi Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'i Burundi. Twaje rero kwirabira neza na neza ivyo bikorwa mvabwenge abarundi b'Igitega basanzwe bariko barakora. Iki kiganiro rero gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishira hamwe igihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Sindiko ndakiremesha jenyene Renaud ndi kumwe na mugenzanje ndamuha akanya nawe yidondora. Urakoze cyane Renaud. Nitwa Siriac Ndayishimiye. Beshi banyita Jwina nkorera radio TV bontera mu ntara ya Ngozi. Ndishimye kuba hano gukorana nawe sijya mbere sijya kabiri numunezero gukorana ikiganiro nawe. Naje numunezero cyane. Karibu rero. Murakoze cyane. Ego. Reka duhe nakanya umushitsi wacu uno munsi ashobore kwidondora kugira ngo tumumenye. Ego murakoze cyane hamani twamana rero Claudette nkaba nkora umwuga wo gushona nkongera nkacapa nkoresheje irangi kandi no kwivyo bitambara nshona ndongera nkabicapako tudese bitutu design tumeze neza nkaba nubatse nkaba afise n'umwana uza wamaze no kugira umwana umwe. Ego umva rero mu majambo make uko tubwiye usanzwe ukora ubuhinga bwo gucapa. Ubuhinga bwo gucapa no gushira ibisharizo ku bintu bimwe bimwe. Ego. Ubuhinga bukomeye cyane. Ivyo ni ibintu tudasanzwe tumenyereye kubona bikora abantu b'abafasoni. Apurese umuntu yubatse umugabo ashaka kubwira ati ivyo si ivyiwawe wewe genda urera abana. Mu buzima busanzwe nta kindi kintu usanzwe ukora ugira ivyo byo gucapa no gushariza ibintu gusa. Oya, ntejeje ishure nize science sociale y'imene naciye ndongogwa muga mu rugo ndabona yuko umugabo akora ari wenyene cyane yumvira nanje kurondera utwo nokora kugira ndamwunganire nko kudandaza ndabona ko kudandaza bidakwiye ncaniga n'umwuga rero ubu umwuga niwo mbona wanteje imbere gusumba kudandaza. Naciye niga imyuga ibiri wo gushona no gucapa kubera nabona bijanye burya nk'ubu nashonye impuzu nkaca ndayicapako icisa neza cyane ndaza kubereka ni nyinshi nashonye nkaca ncapako bajizasi nkashirako no kwandika ku mpuzu gasanga bisa neza nanje nkatangura nkaronka amahera. Ni ibintu vyiza cyane gose niko z'ibicapo tudasanzwe tumenyereye. Urumva rero wowe nturi muri ba bacafyi bafata icrayon canke uburoso kugira ngo bacape ku bintu mugabo ucapa gute? Ndacapisha irangi. Uracapisha irangi na crayon nkafata nkongera nkacapisha icyo bita amavinire nkayakatagura hakavamwo akayimaje keza muraza kubyibonera ndabibereka. Nkongera nkacapisha mukasi ko n'umukasi uracapa hagira uri kuratabura impuzu ukoresha gucapa rero byose nabonye ndabivanze nca ntora ikintu ciza nca mitamwo kuyijaniranya ari ibiri kuko irajanye. Ego n'umwuga rero wenjemo kubera wakumbure wabaye inspiré canke wabirabiye ku mushinga ntaye wawe? Je maze gushika ku mishinga ntahe bien avant nkitora ama section tuva mu w'icenda nari narawushizemwo wa muga sinarose amahirwe yo kuwiga naciye niga science sociale y'imene ibintu vy'ama psychology ntabo hinga buriya atari byo mu mutwe gusa. Mugashitse ku mugabo ndabona ko hakenewe amaboko no mu mutwe harakenewe muga gukora navyo nivyo vyiza kurusha ibindi kuko ndabona ko ari byo binantunze gusumba ivyo nize. Urumva tugerageje kuraba nkuko uvuze ati biragutunze ururonka ibiraka canke urugenda mu mahiganwa bigutunze gute?
byo kungana ibintunze ndashira mashine kuri tere aho mba nkabona abakiriya baranzanira impuzu ni ukuvuga 2,500 ubu ntibinkanga canke 10 kandi ibyo ndabironka inyuma y'amasaha y'akazi kuko kuri ibyo vy'igitayeri nahavuye nizegwa ndigisha abandi batayeri kugira nabo baronka ubumenyi rero muri ubwo bwizegwa bwanje ndakora kuva saa 2 gushika saa 8 rero kuva saa 8 nca nikorera utwo tundi tw'inyuma rero muga nubahirije amategeko rero kandi nabo nigisha ndabigisha ibyo byose nzi havuyemo gucapa ndabigisha gushona nkabigisha gushona ibitambara vyo ku meza amusanga bisa neza gutyo ugasanga nanje ku kwezi ndahembwa ni ibintu byiza cyane rwose yego aho Igitega abakora hamwe ni ibiba abakenyezi baragwiriye oya abagwiriye n'Igitega muri ibyo nkora n'abatayeri muga abacafyi b'abadamu ni bake cyane naje hariho igihe ndiko ndabikora asanga banshengereye rwose nk'ubu nuriye kugikwa akazibona ngo yangura koroka ni iki rero kigushoboza kubikora neza ubwa mbere noshimira umugabo wanje kuko niwe yabinyigije ibyo gucapa kandi no gushona nubwo atabizi cyane yarambwiye ngo bakanyaga gutya nanjye ndabijako mugo ubu ndabimusumvya mugo intambwe ya mbere niwe yayimpaye frema yego ni ibintu byiza cyane rwose nk'ubu ndabona kuba tariko baratubona ku mbuga ngurukanabumenyi canke ko ariko baratubona urafise ikintu kimeze nk'ikarata y'u Burundi hama hariko hariko imbuto nyinshi ndabona imbuto z'umuceri imbuto z'ibiharage imbuto z'isoya hamwe n'amasaka nimba atari uburo n'amasaka n'urube hama indani muri yo hakaba harimo ifoto y'umugore n'umugabo mbere nibaza yuko ari wowe n'umugabo wawe bafise n'umwana urashobora kuducira ku mayange nk'icyo kintu ngene wagikoze ibintu byose gikozwemwo ubuhinga bakoresheje kugira ngo turatire abandi ngene bashobora gukora ibintu bitandukanye n'ibyo dusanzwe tubona aka kadese urabona ko ari igihugu cyacu igihugu cy'u Burundi urabona ko ariko twashashwanije ko turashyirako imbuto z'u Burundi urabona nta mvamahanga ihari mwizi zose murabona hariyo n'ifoto y'umuntu aha rero nabatudutuma kuri komande tukadukora tugashyiramo na foto kugira iyi foto yerekane nyeneko hama kandi ko ari mu Burundi tuca tumwipfuriza ko ibi byose byo mu Burundi iyo byamurako kandi akaba afise n'ikibondo urabibona kugira azoronke n'icyo akigaburira yaragwiriye nk'izi mbuto tubona ziri kuri bikozwe none bikozwe mu bihe novita gute bikozwe muki ico kintu cyose hamwe gikozwe muki ico kiri munsi n'ikibaho iki kiri munsi ni triplex hama nkaca nkikuza ko iki gicapo nkagikata n'ubuhinga bw'iwanje nyene hama nkatondeka kwiza imbuto nkoresheje ubu buhinga urabona si ugupfa gutako uracapa nyene kugira kaze gasa neza kandi naho indani nyene urabona ko uretse ko inyuma ari ikarata y'u Burundi n'indani n'ikarata y'u Burundi nyene n'indani n'ikarata y'u Burundi nta kuja inyuma ni mu Burundi nyene urabona ko natanganye ikiriko nayidoganye Igitega kugira izo mbuto ntizikoroke ukoresha ubuhe buhinga dufatishisha na kore iyi yego kuba atariko barayibona ni kore yoba yitwa nka gute iyi iranditseko benshi barayizi ndabona n'ibintu byiza cyane bigutwara nk'umwanya ungana gute kugira ushobore gukora ikintu nk'ico iki nk'amasaha 2 amasaha 2 yonyene urumva ku munsi urashobora gukora ibintu nk'ivyo nka 12 kandi kamwe ni 30,000 urumva nshoboye kuronka amakomande menshi noba kubera kakonyene niyo ntoja mw'ibyo byo gucona kakonyene none 30,000 burya simake ndavyiza imbuto nyene zingana nkaraba ivyo biharage nkaraba iyo foto kuzoyisohoza nkaraba iyo triplex amafaranga uzoyigura 30,000 simake oya 30,000 mba nungutse gose gusa nyene no kubera ari banga n'ahatari banga rya gose urabona ko ibi bintu atari byinshi cyane si ndende gusa inyungu yoyo ndabona ko iba yagiye kuko sinokwemera gukora ikintu kitanyinjiriza yego nivyo abagushorera baraboneka rero
baraboneka kuko nk'utu ni benshi batuntuma ahubwo namwebwe mugende muntumye ko ngira ko nababwiye ati namwe mugende muntumye kugira ndonye urumva rero mu majambo make muri make tugeragaje kubiraba ibi bintu biragufashije kubaho birashobora kugufasha kubaho ego birabifasha cyane kandi ndabikora ndanabikunze kuko urabona turi mu Burundi turashobora nko gukurikiza akaranga tugakora twisunze n'ivy'abakera kuko urabona nk'ubu nuko mwibarutsa kandi n'ibitambara shona nubone ngo aha hari ku Burundi no kubitambara shona ndashira ku Burundi kandi benshi barabaza none ucubucapa ko gute mugabo ndiyaranja n'umukasi wanje nkabikora neza kandi igitambara cyawe ukabona ko ari Burundi hama kandi turishimikiza akaranga kuko nk'abo urabona nabo guhekerezwa barabipfuriza kugwira kuronka imwimbu urabibona byose ko ari by'akaranga ko Burundi kuko nagahemukiye burya bakera nibo bazi ukuri kurusha twebwe kandi uvuga ukuri ngo ni ukuze oya ukuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuze gusa mugagendemera bakera baraca n'imigani myinshi ugasanga uyikurikije urashitse ku ntambwe nziza cyane rero Burundi ni bwiza ndabukunda nico gituma n'akaranga tutona gahemukira nubwo tuvuga ngo reka tujane n'ibigezweho n'ivya kera birakenewe kuko akahise kubaka kubu egome hari umugambi w'igihugu umukuru w'igihugu ahimiriza ugwaruka canke abandi bantu bose gukorera mu migwi kugira ngo hagize nk'imfashanyo canke ibintu umuntu ashobora gushaka gukorera hamwe ashobore kuronka abantu baba ari hamwe hari umugwi wo burimwo w'abantu basanzwe bacapa canke bakora ivyo by'ubuhinga by'ibisharizo ndawurimwo haba mu gucapa ndawurimwo mugabo uwurongoye n'umugabo wanje witwa Ampelofe Gang ni ukuvuga uwo mugwi ni w'abahungu bize ibyo gucapa kandi banabikora rero uwo mugwi iyo turose ikiraka tugira hamwe kandi urumva amahera naje ndaronka ko kuko ubuhinga bakora naje ndabukora nubwo ntavyigiye je navyize kuri pratique nabo bavyize mu ishuri mu gico gihe uwo mugwi ndawuparticipamwo ugasanga vyagenze neza uwo mugwi turabahungu bashika ku 8 nabahungu 8 naje umugore yagira 9 uri umugore uri umwe gusa nanje urumva ico gihe cyane usanga nashizemo agapantaro nyene hariho ibanki y'ugwaruka iri no ngaho Igitega ntimuri imvira kuyituragira ngo nyimba ari umutahe muronka mukore ibikorwa vyiza gusumvye mukora no munsi oya ahubwo twebwe twifuza yuko ibiraka tuzoronka ahubwo ari byo bizoduha umutahe w'ibanze kuko burya utanguye witeza amadeni atanadukeye uraronka naho ushika kweri vyiza urabanza ugakora ukabona nuko ubishoboye hama ukazoza guhurura bideni wabonye ko uwoshobora kuriha twivyo turacabibangiriye mugabo turakorera hamwe no mu vyo gushona rero hariho koperative naciye njamwo mpejeje kwiga ivyo gushona ndayijamwo yitwa koperative ya Karanga turadandaza bikagenda neza ugasanga baragiye no mu mafoire muga kubera ko jewe naciye mba nome nkaca mba umwigisha muri bo numva simpeza ngo ngume muri bo rwose ahubwo nca ndabavamwo nkabereka ko ndi hejuru rwose urumva kuko twize turi 33 mwabo 33 nkaca mba nome nkaba umwigisha yigisha abandi baza kwiga aho hantu muri centre jeune umva sinca nguma ndokora nanje kandi hariho aho nshobora kuronka vyoroshe uri n'incabwe wabihawe n'ubwenge bwawe ukora ibintu byinshi ukora ibintu byinshi cyane none nk'uyu munsi uzi ubona hariho nka decret isohotse Claudette turamugize umushikiranganje sinzi ugasanga hariho akandi kazi gatumye ibi bintu by'imico n'akarango bivamo wocu biheba ukaja mu bindi canke ubona yuko ubandaniriza muri ibi akazi nubwo koboneka mbonye kampa amahera aruta ayo naronka nokajamo umugabo kubera ko mfise abo nigishije nanje ndabanoma nkavuga ati we jahajya nawe uje hariya kuko mbanzi ko ivyo nabahaye batabipfisha bose ko nk'ubu noharura nk'abakenyezi 20 maze guhuga umwuga w'igitayeri umva sinobura numwe maze kwizera ndamaze kwizera nk'abashika ndwi 10 nkavuga ati ubu ndosikiye no mujeja bino akabisigaranira kuko ivyo byose arinze
uwanyigishije avuga ati we nyigishiriza aba hama nkamenyesha ku rwego rwiza abashefu babo bakaza bakabona ni vyiza uravye tayi ntavyo wobona frema ayo n'abashefu baza kuraba none mwigisha ari hehe ugasanga nibereye mu banyeshuri mugabo hageze ku buhinga nzi imbere y'abandi urumva ibyo by'ubuzi hageze akazi ndonka karenze ibi ntugakora kuko umuntu arinza kwizigira ati kora iki sinomwankira aba yangomba kandi nanjye nabonye ko mpemba agakwiye sinanka frema urumva ko unashigikira mu iterambere ry'igihugu kwigisha abandi bakenyezi ugashikira n'umugabo wawe mu bijanye n'iterambere ry'urugo ariko rero hari abakenyezi bagenzi bawe iyo mu mitumbi wacu muri kati wacu bavuga ati jewe ko ndose umugabo reka nijyamire byose azobikora impanuro zo bizahe ko abakenyezi bameze gutyo ko witinyutse wanje nticokunda kubera ko ni jewe nyene nabimwisabe ati vyokunda yuko wewe hagegeye gucapa mvumuyede wiwawe hama aravyemera mbona kugira mwonza ndabibona mbona mbere biranoroshe cyasanga mbere n'impano ziziyemo ndabishobora cyane ugasanga nyene biraryoshe nukuri ibyo by'abagore baca bicara nabo tuba twicaranye ntidushobora kwicarana iminota 10 turiko turavuga sinkubwira ikintu cyo kwiga uri umupfasoni nubwo abanyumva bariko baranyumva boshingira intahe yuko nta minota 10 ishobora guhera naraguhanura kwiga umwuga nubwo uba warize iguha umwuga wo gufasha kuko nanje narize sikuvuga ngo nayakiriye hagati naramaze imanita kiretse ko ntariga kaminuza nayo nzoyiga ari uko mbona siga ninjije amahera pana ko nja gusesa ayo ntaranaronka je nico nakoresheje nta mupfasoni shaka yicara abo twicarana bose uburose okaziyo yuko tuvugana genda ndamubwira ati ahubwo uzokwiga uwo mugunu kugira ufashe umugabo wawe terega hajya abagabo baradusuzugura babonye ko genda ndakamubwira kuko yabonye ko ufise amahera winjiza nawe n'urukundo usanga rwiyongereye sinone winjiza inote ukinjiza urukundo byose usanga bimeze neza cyane gose ni ibintu byiza cyane none turetse ibyo gucapa ibyo byose batubwiye nta bundi buhinga ufise ugira wagenda utubwiye uno munsi ubundi buhinga numvise ibyo gushona by'ubutayeri ibyo gucapa ibyo gukora ibisharizo nta bundi buhinga ugira ubundi buhinga ngira nubwo kwandika kwizo mpuzu mba nashonye canke ama-t-shirt nkaya imprimako nkayibura urumva ni muri bya bindi muga byo gushona canke impuzu urayizanye ati yinyandikire ko nakizine nta bisharizo urugira nko mu manza hajya mu amadekoro je nkora ibitambara byo ku meza bimwe binini yabisa neza usanga biriko amasupla uduserviette iri komple n'udutaburiya bisa n'ivyo bitambara ugasanga ufise n'amaga kuba igisorore yawe bitereka kuri supra iri ku meza isesha n'igitambaro isharije cyane yego kuvuga ya makupre usanga yanditse kimipira hamwe king handi queen baguma baza ari benshi amakupre turayandikira ko dukingi queen canke amashira hamwe atwizeye tukayandikira ko ajya amajambo baba bipfuje kwandika ko turabikora rero kandi nkaca nsaba n'abanyumvise ubunyene bagire ko bampa ibiraka kugira ngo bandanye ntera imbere bokuronka gute barandonka ku nimero 60 de 495 497 baca bandonka tubakorera kandi ibikorwa byacu birananyaruka kuko ubyifuje byihuta uranyandikira inbox tukavugana hama nkaca umugabo wanje we wasanzwe ari n'umudesign mba ndi hafi yiwe ndamubwira ati kora ibi bintu biranyaruka agaca bikora mu mashini agaca abanza kukwereka ngene bizoba bisa narabiguha dufate nk'inzu akayigusigira amarangi yose agatenkeneza agaca biguha mu mashini aca biguha kuri WhatsApp ukaca ukonfirima ati wi tica nk'ahahindura agaca usanga bimeze neza niko yanabigenjeje ku nzu iri hano ngaho kuri officiel iriya mubona hariya kure aho muzohabona kuri officiel inzu yanditseko pharmacie référence niwe yayicafyeko urana ko uwayimuhaye yabanje kubimuha imbere z'ibihe n'amabanki menshi aramwizera arabasigira ugasanga bimwereka imbere z'ibihe umva ncavuga ati mfise umugabo w'umuhanga ibintu byiza cyane yego turiko turamera nk'abasozera
abarongozi bacu na cyane cyane abajejwe ibintu by'imico n'akaranga, ibintu by'ibisharizo, ibintu by'ibikoresho mvabwenge, nta kamu batera canke nta kintu bosaba kugira ngo ibi bintu bibandanye bitera imbere, bibandanye bidufasha kugwiza umwimbu. Ibi bintu nk'abo bo hejuru icyo nobasaba kwanza, urabona ko amashure urabona twiga 12 yahora ari 13, hariho umwaka bakase barawukuramwo w'icumi. Ubwo urya w'icumi ko bawutakaje, reka bawushiremwo imyuga ya kera tuyibuke, nubwo batoshiramo iya kera bashiramwo n'iyo bishobora kutubeshaho kugira urya mwaka tuwureke ipere, hamwe uja gusohoka uhejeje iyo imenite uvuga ati sohoka nca nkora uriya mwuga. Bana kusohoka ubanza kwiga nk'abandi, ukaja kwiga uja kwiga ku muntu atanize na rimwe, ugasanga rero biragufashije, urarosa iyo certificate canke diplome, muga hari gata usohokanye umwuga kuko imyuga bayiga n'imyaka mike, ariko umwaka uba wamaze kumetriza. Ikarusi baheruka kugurura ikigo cigisha imyuga, Centre de Formation Professionnelle, cigisha imyuga itandukanye. Nibaza yuko leta ishobora kuba yaramaze gutangura gukora ivyo bintu. We nturiyumvira kuzogenda nko kwiga imyuga itandukanye? Sanzwe afise imyuga itandukanye, gushona, ukarisha ubwenge kugira umenye byinshi gusumba. Oya, ico je ntacyo ndiyumvira ko koko kuji Karusi ndi Gitega, mfise family, urumva bisaba kwimuka canke kugenda nko muri interna. Mugabo ndavuga nko mu gihugu cyose bavuze ati ubu mwaka reka tuwushiremo imyuga, hamwe uja kurengana wamaze kuronka umwuga usohoka ufise, navyo biba vyiza kurusha. Kuko urumva biri Karusi wonyene, mugabo Burundi bugizwe n'intara nyinshi, bufise amashure menshi cyane, kandi urumva Burundi bwose nibwoca buji Karusi. Urumva ico nagisaba kuko nka jewe ndabona ko natakaje umwanya, hariho umwaka wose nahejeje, kandi nahejeje amashure muga nicaye muhira ataco ndiko ndakora, nja kubona kwiga imyuga kubera iki nabuze ico nkora Burundi. Yego, urakoze cyane. Nibaza yuko tuhigiye ibitari bike, ni bya mbere je mbonye ibintu nk'ibi. Naje n'ubwa mbere vraiment. Yego. Tukatumushimire Claudette kubona yashoboye kudusabikaniriza ubuhinga bwiwe. Twizere yuko nejo niyo twagaruka azotwakira. Karibu cyane. Ndi ngahe Gitega iwacu muri capitale politique. Ni ibintu vyo mu mutwe gusa. Ni byiza cyane gose. Siriake ndakengurukire nawe. Kandi urakoze cyane. Yego. Reka dukengurukire n'abariko baratwumviriza ndetse bariko baranaturaba ku mbuga ngurukana bamenyeza Kazoza FM. Umwanya w'ikiganiro kuziko aha niho urangiriye. Ndabashimiye mwese mwariko murakurikirana iki kiganiro. Radio ni Kazoza FM wari karakiremesha ni jewe Renaud, turi kumwe na Siriake wo kuri radio televiziyo Ubuntu. Turabakengurukiye mu bandaye mumbiriza ibiganiro bya Kazoza FM biryoshe cyane. Ndabibutse iki kiganiro gifashe mu mugongo n'umugambi PASAC, nawo ukabufasha mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya hamwe na Africalia. Mu bandaye mugwiza umwimbu naho gutaha.